Nyirukanye no sio kuja. Hapa ndo kwetu. Kwenu wapi? Namusitana nje nawe wala. Uko naisha? Watongo banangurizia mimba. Toma ari afisinda reka kumviza nari mviza. Kwanza nawe mbisa. Reka kumufa. Ewa. Ariko Sandra we nibiki Sandra nibiki. Ariko Toma rindira ndakubari. Uranyihakana Toma nje nkubunjaye mwira abanyirukanye. Umviriza Sandra uja urimenya. Nikimenya yimenya sana kabiri nakubwiza ukuri. Nimenya kujya musana inde nabyo ko nimenya to. Umviriza kwanza Sandra nakubiri. Umviriza Sandra nakubiri je ndafise umukobwa je sanzwe nkunda jewe. Sese sinokunda nawe. Jesse bakunzi ba Ntareji bakunzi ba Nyishu Media bakunzi ba Tujye Show. So uno munsi turi kumwe na Sandra nkuko mubibona wa mwigeme wanyu wa mwigeme batera inda wa mwigeme bapompora wa mwigeme Thomas yifatiye. So rero uno munsi rero turi kundi munsi rene namwemereye yuko nshobora kumuhuza na Toma arazi twari twarakoranye ikiganiro Toma aranyihakana aramwihakana avuga katawazi ambarira byinshi ariko uno munsi nashitse kuri wa mwigeme Sandra fresh. Nsawe. Meze neza. Api nubu ntakigenda. Ni Sandra afise y'amajambo nyene ntakigenda bisigura nta cahindutse ariko no munsi ngoma ndaguhoze na Thomas Sandra. Proma bumfashije kweri kuko imisi mazi impangayika ni myinshi vraiment arabingene umfasha. Umuze nawe. Thomas gushikeza isaha nta kintu muravugana nturigiro namubona. Oya, ntarakime vraiment turavugana. Ariko jene namurondeye ndabona iwabo ndamubarira fresh ahubwo rero tutarambiranye cameraman tugoma tuje kwa Toma bunyene have ndamu telefone numve kari hari samu telefone ariko rero ntimwave mugwanira hajya hano nabonye akaza je kuko aho ngeze sinibaza kweli ndumva umengo vyanshante simbenje gukora bro Thomas jabe je ndamurondere turabe ko hari ico vamwe romantic gabashi nayita yabonye nimero yanje yabonye ari kibazo ni Sandra Toma ni mwahura nibava bizana ibintu vy'induru je sinzi kweri kuko bagize tape kanyaka kuko arinze yanka no kwitabana telefone yiwanje sigura ko je bosinzi nyene yamfata sinzi premikiza kuva me gusa je ndo nkubafasha ndonye naho njyama gusa mukibikora byari biryoshe mugubu biratangwe kuzamwe induru oya ni atari hagiye menya no kurizi ikintu cabaye for now I regret you mean just na ibibara nawe kuri icuzu ye baba Thomas Naam. Biko ai Salama baba. Uko bien? Yego mezene. Na wewe misi myinshi nakubona kweli uri he? Sajende home kweli. Uri home? Yego. No musi ntiwagiye ku madiri. Hafi. Cengo manze kugupitira kidogo kweli. Oh, naso karibu kabisa naso. Ndazi mwe ntabatelefone kugira muboneke n'ingorane ba. Yatari. Cyavenze mu mwanya ndakugwako. Boa. Sandra urumva rero ukuntu bimeze Thomas ari muhira. Sawa tugenda. Ariko rero je nshaka ibintu tubitware buke ni washika hajya aye ntutanga urusaragurike ndaza abakobwa mu gisagara n'ingora. Sawa ntakundi je ko bigenda kose. Cameraman. Je ndabona twogenda. Gusa urugendo ni rurerure ndabona wokupa kuba Thomas. Man, urabona rero tugomba dushike ko ba Thomas. Sishaka kakubona urazi ujya mu tipa abonye kamera n'ingorane. Tugomba tugende buke Sandra. Ngira ikibazo. Abakunzi ba Nyishu Media tugomba dushike wabo na Toma nkuko mubibona twafashe urugendo rurerure sana. Ahantu haruruhatse.
Jenora nshime ngamajaru ko none ari nzinzira. ntabwo ari bwo wigera umubona Thomas Aya. Thomas nyene wabo turashitse uraraba cameraman urarawe nyegeze ntakubona Thomas biko wayi baba sasa we ni bituga ewa je ndabona uri kuragacanganya eh fresh none mane unawe ninde uyo nene we ntawuzi Cinda kuzaniye mushitsi nene nayikuzanduye sasa uko azari bitugani hapa sina kuya kugutizama ya ibyo je sivyo twavuganye uyu muzanye gukora ikinga nene uyu ntawuzi Aho rero no musinonze. Wikura bagisonze gukora ngaha Tom. Wanyibagiye fona. waza mu bikinga ninde yagutelefone kwanza ngo Naje nico nizanye. Ntabwo ari wa telefone. rero ugende wanyu Nangiri hi. nakazi kiwawe ngaka hari Akazi wa musindakaro. nani nimba rero ari ivyo musohoke hanze mwese sasa Thomas binakweba kufukuzana Bwana Jesse shaka ma Jesse shaka ibintu je nk'ivyo Jesse shaka no umukobwa nga umuzanye mu bikinga umuzanye mu biki umukobwa none mubarire ivyo yagukoreye For now ndaje kuronka akazi ngayi wawe. Kandi no musi naje sina. akazi kwane kandi No ndatwita ndayi wawe Toma. For now uri kuranyihaka na Toma. jewe Nanje nabwiye no musi. umviriza shashanda tubahane umviriza sanda je tubahane jewe sinaguteye inda we icara neza kwanza wiyumvire umviriza kwanza icara kwanza wiyumvire neza umuntu agubaye aguteye inda For now uri kuranyihaka ngo ntandante. narumviriza rero no kubwira jaro umukobwa hariya je ntanduru je nkeneye ariko Thomas umukobwa ntanduru nkeneye mugende hariya umukobwa amuteye inda namuteye inda vyahiye Sandra umviriza umugende Mine nabwiye no musi Toma je simvanga. umviriza autoki hapo bitugana Kandi ngene ambeshe ngaja kwishuza amahera je ntigeze mbitsayo. For now uri kuranyihaka ngo ntandanje ufise. jewe sande jewe umviriza sana nakubwiza ukuri umviriza nakubwira No musi simvanga Toma navyo kurambarira for now. sana nagera kubwira Sandra je umviriza nakubwire jewe Jesse no muhungu yaguteye inda icara neza kwanza wiyumvira umuntu yaguteye inda ivyo ukurambira gikuru kwazi iwanyu kwanza Anashitse cyambere tushomira baranyirukanye Toma. No musi simvanga. nuva ngaha Stoki. autoki Sitoki. basi bakiyapo to sasa we anaguto Hapa. Nukuri ko Imana no musi simvanga. For now urangene ko ari nyihakana nage no kwa boss bwe baranyihakana. No musi simvanga. ariko Sandra urabona uwo mutipi wawe ni ngora Nanangapsa ngomera nyukuri naye mfarsha. Simanjo gukora. Wenge nanyihakana. sasa Thomas surudie wangalie demo wako ewa ni hatari sasa je nababwiye ati je ntanduru nkenenga Sandra gendi wanyu na nyarutse Stoki. Sandra gendi wanyu Sitoki. autoki bitugana Stoki. hapa ni kwenu Ni kwangu. ni kwa nani Yes. Kwa- Ni mbako. mimba ya nani No musamenye ntwara. Je muri abanyirukanye. Ni muri mbako Toma mi stoki hapa. gendi wanyu je ntanduru nkeneye urasaba bituko nawe ariko umukobwa amaze iminsi 3 arara apana ivyo je misita je ntavyonzi Sandra gendi wanyu Jesse shaka Yaje mi stoki. kaza mwese mugende na umviriza ntare mwese mugende sasa we mwese mugende ariko ujya mukobwa afise inda yiwawe inda yandi mwana wiwawe amaraso yiwawe umwihaka je ntavyonzi Sandra gendi wanyu shaka amarira ariko ararira ivyo nivyo reka kumufata nivyo kumenya afise inda uriko mutwara umviriza inda yandi iyo nda je ntayonzi ukuntu ariko Nene ararira namye ngo gusama mahera tuje kwikora ariko for now iyo ndi kurangira Toma. Sandra jewe uyu Samye muiri nyinshi meje gusama mahera. umviriza wegena muri huriro urimenya Iyo ari nyanya ndachongo ni wewe. For now nabwiye simvanga. je ntavyonzi rero je ntavyonzi kunzi wanyisha umeze Mi stoki hapa. autoki hapo bitugani Stoki hapa leo naoa. Mi stoki hapa. ariko Toma mukibikora byari biryoshe mugo urageze ko twakora ibiki umviri twakora ibiki twamuteye inda wumva afise inda yiwawe iyo man je kubitsi iyo nda je ntayonzi ivyo ni biki Sandra urabona umugabo wawe Sandra gendi wanyu je navuga ati Iwacu ringa mwira abanyirukanye no se wo kunyirukanye no se wo kuja. Hapa ndo kwetu. kwenu wapi
no musijanje nawe Uko wala naisha. wadongo bananguritia mimba Toma ari afise inda reka Umviriza ntari umviriza. Kwanza nawe mbisa. reka kumufa ewa ariko Sandra we ni biki Sandra ni biki? ariko Toma rindira ndakubari uranyakana Toma nje ndaye mwirabanyirukanye Umviriza Sandra uja urimenya. Nikimenya yimenya Sandra kubwira nakubwiza ukuri. Menya ariko jamusone nde nabyo ko nimenya Toma. Umviriza kwanza Sandra nakubwira. Umviriza Sandra kubwira je ndafise umukobwa je sanzwe nkunda jewe. Sese sinokunda nawe. Nagatoye. Ubu naje nende nakuzaninda. Wayiza nini? Wewe Naje ndafise iwanje. ariko Thomas umviriza Ndafise iwanje. umukobwa bateye inda aracara umunyeshure nkuko umubona Hakuna. ubona utamwicaye n'amashuri wiwe Hari umunyeshuri yarahejeje je nibindaba. uzagiye mu butungane we ko bohava bagufunga Umviriza se okay. Reka basanyitore aho jashaka. Nzokwitaba ariko jewe ndaje sanashobora kuyemera. kandi umukobwa amaze imisara Sinamukunda na gato. arara hanze iwabo baramwirukanye None arara hanze. Ashaka rero arare he? Iwawe. Kumabati. si wamuteye Arimenya arimenya. nabyo no musinaje wanyu nukwese ngenda. Waje kwabandi. Njama hanze. Wari yo wanteye None ushaka kujyame he? Ushaka kujyame he? bigiye kuba ingorane Umviriza ntaresha nakubwire. Mwe mugende je umukuje. Umviriza kwanza, nyumviriza kwanza. Uwo mukobwa je sinamukunda na gatoya. Kandi iyo ndafise arabe ahantu ayijana. je ndabona je Nandeke. Sana ndeka. Sana ndeka. Nitwaye nistokya. Uitwara hehe? Tafuta siku nyota Thomas uwo mukobwa umviriza ntare kwanza afise inda noke ni wawe. Okay. Kama msikira uruma mchukue basi. ndamujani Mchukue basi umupeleke. Kore sana cameraman twe twokwigira ndabona umutipe ni ngora Nagende yitwara aho je ashaka je. Mufashiki. Thomas Nibiki. kari umuvyeyi Umuvyeyi wande. afise umwana wawe mu nda Umwana wande. wawe mukibikora byari biryoshe mugo buhagaze Twabikorana nani? Nanga yakoranye. Twabikorana nani je nawe? Toma. Urwanyaka nafsinda Okay. Twahuriye hehe? Toma. Sangapi? Ukumunsi wa kangahe? Toma. bakunzi banyisha media murabona Thomas ibinakoreye umwana w'umukobwa vema ni ibintu bibabaje sana yamuteye inda ariko arageza hamwe hakana cameraman je ndabona wo kupa tukigira vre